Sheri, usanga umutware wanje. aha tugomba dusubire ku rugendo. Yego. Abizi. Aha urugo niwe rusigarayo. Yego. Azi ko urugo ari babiri. Mukunzi wanje uzufashe ibintu biri muri rugo. Ubirabe nka jewe. Kurya nyine nama nabikoze. Nawe uhagarare magabo mu kibanza canje. Keza mwari. Ndakwinginze kibondo ugende ukurikirana ishuri. Ugire ubumenyi. Ugire n'ubushakashatsi utera imbere. Kandi ubikoze neza amakadara ahari. Merci mon père. Nzegaruke sanga ufise amanota meza. Wabaye wa mbere wirinda abagenzi ukunda ari mama wawe aguhanuye umwumvire. Muvyeyi ni yakugabi urocumbarira. Nta nikirazo zosura kumugurira, nta namakaye, nta niforume arocaguma muhira pfapfane. Mugasivyo ndamwipfurije. Uragira ubwenge, ubuguru bugwiza kuko imisi ari mibi. Rero ndagiye tugende kubera umwanya urageze urabona se sanga indege inshitse. Urakoze mutware wanje. Hama nanje ndazi neza ko nzokurikirana ivy'urugo. Hama ndakwifurije urugendo rwiza. Ugire urugendo rwiza, Imana ikwitanga imbere. Ivyo ugiyemo byose bizomera neza. Murakoze cyane, amina. Imana izobikoza ngera kubona. Murakoze. Mumperekeze rero tunyaruke kubera twacerewe. Mucho. Kwa. Siku nkanza. Nari kure inshuti yanjye. Gusa karibu. Gaspar, go hano. Watetse iki? Ya, umunsi nza guteka ibyo gakondo. Ama iraduhana kuyashyize. Sawa murakoze hama ufite kugira kubwi nanjye ndabikatse. Sawa. Okay.
kaye ni sawa cyane bimeze neza ariko waguteye fasha nari nabuze cyane ariko nakazi nawe suko vyibuha ubona biguma bishika ndakubonye nari ndagushaka urabona ko guma mvyibuha impuzu zanje nzikirinda biraboneka urumva nakubonye nari ndagukeneye kugira usubirire mu mpunzi aho rero uzogusanga muhira ryari ejo uzoze nari ndagukeneye cyane yego ejo sawa sawa. Karibu rero twicare. Amashusho bishasha ndagufitiye nashika ndagutumira mu anniversaire ya boyfriend wanje le 27 no kuri karibu ndakubwiye tariki sheri nsicheka kubona ngo wasize oya nyene ni nabafise umwanya nzohaba nisanze kuba nyumviriye ko gisogose atuka ndakwizeye ikindi kiri special shaka kuzanzanira boyfriend wawe ni couple chérie ni couple muri anisa boyfriend za ma couple ndizaro ndakubwira ikintu cy'umusore wanje nakubwira ibintu sa iby'imanza ntabyamenyereye amfishe ngo ni anniversaire ya nukuri sinzi ko azonyemerera kuhaba ngira ngo none ndakumusaba nkamwikeza keza nibaza ko atfata umushere si umupanekot cyangwa umupanekot arenza abapanekot Jesus Christ Tapo? Umbwira ngo arenze umupanekot tumuririmbire yandi mbona agapanekot rero oya gusa usibye yuko adakunda gutaha imanza bon ni mu ncama k'umusheri wanje je warakenye niyo mpamvu adakunda kuza mu manza z'abatunzi none keza ndakubaza urukundo n'ubukene haje mbara taco bipfa bisangiye ntabyakunda nyine kubera ko ngira ngo arisuzugura kubera ko abona yuko akenya hamaje umusheri wanje n'umuntu mutoya cyane aciriritse nisanze namukunze gusa uko nyene gusa nzomwegera ndamubaza nambize ko azonyemerera wow amashusho ndagewe cyane sibyo hanyuma wabatse ndabona amasahara nagiye sibyo sintevye reka ngende gukora naringiye sibyo none ibihe byiza nawe okay merci Wow. Karibu sana. Karibu kabisa. Isn't it? Hewe. Urahunze. Iyo mizigo yose. Nako nari umusemagazi. Mizigo yose kujenga. Azirushije. Kujenga kurusa magomba yuko tujojana ndasubira n'umwana kandi yambwiye yuko wese azojana n'umukunzi wiwe yose kugira cyane sinari kujana cyane mwese yabaye ikintu cy'uko ndakazi kibazo abana b'ibujumbura niba mwabaye gute agushaka ubuzima cyangwa n'ibindi ibyo by'abantu abana b'abakene bamwe n'isi by'abana b'imfubyi nta mwanya mfise wo kuryoherwa no kumereza muturuzi mu mbaye
sinabikora bose ndakwemerera uzogende kurebe n'abagenzi sinza kukubabaza kuko jewe ntacyo abana b'abakire nibo bari bameze gahunda ubuzima bayeho ndabitanga rero niyo mpamvu none nditanga kugira ngo bikunde kuzorekerekana mu icyo kibanza urakekana uzonezerwa ntari kumwe nawe shiriwe yanukuri byiyumvira shiri byari ibyo ntabwo sishaka kumaramara imbere y'abagenzi bawe njye usuye yuko muri urwo rubanza ijewe ncapfuye muri bose bazaba bari muri urwo rubanza kandi simenyereye imanza z'ikizungu ariko nahisemo ariko shiri bizoshobora kwandikaho ko uri umwana wo mu bakene ya ndabyizeye cyane kandi burya igikwihuta bivuga yuko uyu munsi mama ntiyatanze ibijyanye rero cyangwa ngo mva konje rero nanjye kujya kuza iwawe kandi agiye kumenya hama ndagiye wewe wigoye ibintu byose mbona ko bwawe kandi nandaze Nawe mu nzu ndakwituma wagiye nze kubera wagiye tutaniwe Karibu. Aka ndakagurisha 50,000 santimira. Ukazimvye. Kazimvye. Kandi ntagatwara. Nayo maranga. Sana 45,000. Kazimvye. Yani kazimvye. Neza neza no tuishi hano tudandaza amakanzu, amapantaro, ibirato. Ndabona hari ibintu byiza cyane. Karibu rero mudushore. Niko numva ngo birazimvye. Hama mbabarire. Kuko hari ibintu mbona umengo ntibigenda neza nkumengo birambabaje. Burya umukobwa wawe burya urabizi ko yamaze kononekara. Sindakumva neza. Yononekaye kandi cyane birenze urugero. Afise umutipe bagendana abangahe inyuma yitwa Muco. Umukobwa we wanje agendana n'umutipe yitwa Muco.